Muri ico kiganiro n'amamenyesha makuru urongoye ishirahamwe gishinze kurwanya guhohotera agateka ka kiremwa muntu Alishoto muri make y'igifaransa Vianney Ndayisaba yamenyesheje ko mwishirahamwe ryabo bashimishwa n'ivyaraye bimenyeshejwe n'umurwi Sévère ko abanyaze ivy'abandi mu bihe vy'intambara yo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 bo bisubiza ababinyazwe. Ubwa mbere ho mwishirahamwe Alishoto nk'ishirahamwe rusanzwe mvyo rijejwe harimwo kwana gatakazi na muntu kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu no muri mission yacu harimo kugwanya karenganyo. Twagomba tumenyeshe abarundi n'amakungu ko igikorwa cyo gusubiza abarundi bahuye n'amahano mu ntambara ubundi bwaciyemo n'abandi baciyemwo ivyabo banyazwe ko tubishigikiye cyane kandi twari tubikengurutse turavye ukuntu babisiguye. Kubwa Vianney Ndayisaba rero ngo ivyo vyobera icirwa uwari we wese yoba yibaza kunyaga ivy'igihugu canke ivy'abene gihugu yitwaje ubushobozi ahabwa n'icicaro arimwo kuko ngo vyabaye kuva kera gushika ubu bakamenya ko bitebe bitebuke ivyanyazwe bizosubizwa. Igikorwa c'abantu bagenda bakiba amatongo y'abantu ni ikintu cabayeho kuva urundi bwacu bubaho n'ubu tukibona bikihari. Igikorwa rero kigiye kubisomo twe twabonye ko kiteza kubisomo je tugombye gutanga impanuro kugira ngo nabandi uno musi tubona hirya no hino abantu bamwe si bose bamwe bariko bitwaza ababanga bafise mu gihugu mu nzego zitandukanye z'ubuzima bw'igihugu bafata ivy'abantu bantaho nikora imfuvyi n'abapfakazi bavyinyagira amatongo bakinyagira bakipasurira bakubaka mu kunguvu bibaye icigwa. Twabishimye uko Sévère kuko ndibaza yuko nikimenyetso yuko abivye bamenye kubasubiza n'abagomba kuza kwibuno munsi ko bari ibi by'igihugu ivy'abene gihugu amugaye ko adafise inguvu no munsi amenye yuko amabanga afise azohera. Uwo arongoye ishirahamwe Alishoto avunira kagohe abo bose boba bafise agatima ko kunyaga ivy'abandi ko baba bariko bakwegera amahano abana babo kuko aribo baza guhura n'ingaruka mbi y'ivyakozwe n'abavyeyi babo atariho bari. Abana biwe n'abuzukuru bagasigara baragorwa bakangara kubera ivyakozwe n'umuvyeyi kuko nivyo bigiye gushikira abantu bakomeye muri leta za kera. Leta za kera zo mu 1972 za 88 za 1993 kuduga 96 bari ivy'abene igihugu bitwaje ubasha bafise mizo leta. Abana babo n'abuzukuru bagomba bangara batazi ukuntu base bivye ibintu kitubera icigwa. Ngombye gukenguruka Sévère nongera ntanga impanuro ko kitubera icigwa ku barundi twese. Akaba yarangije ikiganiro ciwe ahanura inzego za Sévère ko zokora amatohoza yimbitse kuko ngo ayo mazu canke amatongo yanyazwe usanga abayanyaze atari bo bakiyabamwe.